Yeah, what's cool, beautiful people, Rwandan people, Uganda, Tanzania, wherever you are, wherever you're from, ku mpande zose zo ku isi guys, nizera ko meze neza biriko biracamwo, nimba bitari gucamwo naho, just hard working, wibuka unasenge ko twebwe inguvu zacu niwo mutahe dufise guys, nta kindi kintu kabisa, twebwe iyo energy ufise nico kintu c'umutahe ufise ushobora gukoresha, ukibuka kandi kutiremye ugasenga ibintu biraza bikagenda neza. Ati uyu munsi guess what guys, uyu munsi nibaza ko akavideo gatangura wakabonye ni Monna Belgium no kwino foto urabona ko ari Mokens na Bifes on the floor, aho kuri street cyangwa ku mihanda hari kuvugwa ko abajama bahiye muri show ya Belgium, kandi of course nivyo kabisa barahiye. Ati rero bimeze gute, vyagenze gute, vyanse gute, show yahomvye gute, vyagenze gute. First of all ndabibutse yuko Sadbi aherutse, mwarabonye stage yakoreye ko guys, yari stage ikwiye aririmba, ubona ko hari artiste ariko araririmba. Muga ngaha nyiraba abantu bateguye ino show, umengo bariko muri Anife man, n'ahantu yego maybe sinzi locations ari ukuntu zimeze, mugaba Mokens na Bifes ni brand nini kubashira ahantu nka wapi. Iyo wateguye show bategura na stage imeze neza, ariko Sadbi mwarabonye show bamuteguriye, yego ni big brand mugabo naba anye ni big brand kandi ni babiri guys, bategetswe ku expecting ikintu kinini gose. So ico ni cambe. Ikindi kintu naco abajama bateguye isho mwarumvise na Bifes baravuze ko bahinduye location ku munsi wa nyuma guys. None iyo show wewe wohindura ku munsi wa nyuma kayikura Kanyosha kayitwara Kamenge guys, urumva iyo show kabisa yo kunguka gute. Aba artiste bacu bakoze ivyo bashoboye guys, barakoze ivyo bashoboye ku buryo ata muntu n'umwe akwiye kubatakisha, kandi n'abaje baraje kubashigikira ntibari bake, ahubwo gusa nuko twamaze ku expecting ibintu vyinshi, parce que urabizi ko Monna Bifes bafatanye, bafise vibe, bafise ingoma nyinshi zo performinga ziryoshe zirenze. That's why tuvuga ko bahiye, nayo ubundi ho biravye kuri ino foto guys, no ku ma video hari biraboneka ko baperformance kandi abarundi bari bahari, bari bishimye guys. So rero kije uvuga ngo barahiye, muze muvuga ko bahiye, ariko muvuge ngo vyavuye hehe, abateguye show mbe bakoze ivyo bari gukora, vyagenze gute. So rero guys, nico nshaka kubabwira kabisa, Bifes on the floor, maximum respect, ko ndabizi ko naho bawazi in the stage muze satura, ariko namaze kubona ko Monna agiye kuja Paris, Bifes on the floor yabuze show, sinzi ko agiye kugaruka, ariko stay tuned, iyo ni content kuba kwagezaho mu wundi mwanya uri imbere. Monna azoperforminga ko ba Double J n'abakiriku, Bifes on the floor nta show yarose. So umva rero not really good, ariko stay tuned, ivyo ndabamenyesha mu kanya, dusubire duhure mu zindi content. One love.